Kuwa 23 Gigarama no mwaka urangiye mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama nkenguza amateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera. Abakenguza amateka barize bongera baremeza integuro z'amabwirizwa zitatu. Integuro y'ibwirizwa ya mbere yemejwe n'abakenguza amateka yari yerekeye kunagura intahe yo kumugina. Bariko biga ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa, umushikiranganje Janine Nibizi niwe yari yaserukiye leta kugira ngo atange imvo n'imvano zayo. Mu nsiguro yahaye abakenguza amateka yamenyesheje ko mu ntumbero yo kugabanya imanza zica mu butungane hamwe n'izindi nkurikizi ziterwa n'izo manza, leta yabonye ko ari nkenerwa ko intahe yo kumugina yonagurwa ndetse hakajaho n'itegeko riyishiraho. Mu 1987 mu gitabo c'amategeko agenga ingene imanza z'amatati zitohozwa, ziburanishwa, zicibwa mbese zinakurikizwa, hari harategekanijwe intahe yo kumugina. Harimwo integuro zimwe zimwe zitegekanya intahe yo kumugina. Muri ico gihe bari bavyumviriye kuko babona vy'ukuri ku mutumba aho ikintu cakorewe, aho itongo riri, aho amasura ari, aho abavukanyi bose basanzwe bari, urubanza ruhabereye vy'ukuri ariho ruba rucitse neza kuko ruba rukwije ivyangombwa. Ico gihe barabishizeho mu itegeko, babishizeho ntivyagiye birakurikizwa neza, byaratinze biratituka, biratana kanovera kavyo. Murabona ingene vyahindukiye, intahe yo kumuginira atakanovera vy'ukuri, haba abashinga ntahe n'ivyo bavyifatamwo neza, harabamwo n'abandi batitura akanovera k'iyo ntahe yo kumugina. Birahavura mbere bihindukiramwo ibindi kubera kumbure atakurikiranwa ryavyo ryahabaye, bihinduka hari na association bakora uko bashatse, kumbure biba n'ibintu bishobora kuba vyotukisha igihugu cacu. Mu mwaka w'2004 itegeko rigenga ingene imanza z'amatati zitohozwa, ziburanishwa, zikongera zigacibwa mbese zikanakurikizwa, iryo tegeko ryasohotse bamaze gukuramwo vya bintu bigenga intahe yo kumugina. Mugabo uko vyagiye birakurikirana, harashitse igihe biragaragara ko mu masentare y'intango haza ibintu vy'amatati vy'ukuri bitari bikenewe kuja muri sentare y'intango. Biranagaragara yuko ari kumbura kuruhisha bene gihugu, ugasanga akantu gato cane kari guherera ku mutumba kagatuma abanyamutumba abene gihugu basubiza hamwe, ugasanga vy'ukuri karamaze imyaka n'imyaka, karaburanishijwe muri sentare y'intango imyaka n'imyaka, iyo sentare ntishoboye no gushika kuri wa mutumba, ugasanga kumbura akantu bariko barapfa ni semimwe, kumbure niyo sentare kwitashitseyo, ugasanga kumbure bagafashe nk'akantu karekare ariko vy'ukuri kari guherera ku mutumba, kagatuma bene gihugu kanabafasha gusubiza hamwe. Kuko umwene gihugu abonye uwundi yamujanye muri sentare, burya ntimwibaze inzanko ziba zitanguye, ariko bishitse ako kantu kagaherera ku mutumba atataye umwanya, n'urugendo runini burya kuja kuburana na mwebwe musanzwe mubizi, kuburana burya ni processus ndende, kandi umuntu ugiye muri sentare ntubuzi n'ingene urwo rubanza ruzohera n'igihe ruzoherera. Rero ico kizodufasha cane kwegereza ubutungane bene gihugu, kuko umwene gihugu hariho utashobora no kuronka amafaranga ashobora kurihira isura. Rero yabura ngene ashikana iyo sura muri sentare, urubanza kumbure rwiwe rukazotinda rugacika rutari mu iyo sura. Burya rero urubanza rutagira isura ntiruba urubanza, bigashika n'igihe nawe akabura n'ubwo buryo kumbure bwo kuzaregera iyo sentare. Ivyo rero bizodufasha
kwayo masura tuyegeranya kuwo muntu wari we wese yumvirizwa, kuko kenshi burya kuguma bunguruza nuko haba harimwo akantu sentare kumbure itashimikiye ko mu guca urubanza kari kanakenewe kugira ngo urwo rubanza rushobore gucika. Ako kantu rero niko twashatse no kurondera kugira ngo abantu bose baronke amahirwe amwe yo kugira bumvirizwe, nubwo hogira udashima ingingo yafatiwe hiyakunguruza, ariko sentare bifise ibintu by'ukuri bikwiye izokorerako kugira ngo ishobore kuraba icyo urubanza kumbure bizonayifasha no gushika kuri rya tongo, kuko izovuga iti je none ninaruca runo rubanza ntashitse kwitongo, kandi mbona ivyo abari ku mutumba bavuze muri iki cegeranyo barungitse muri sentare, ubwo rubanza ruzoba rushimikiye kuki. Bizonadufasha kandi mu kugwanya ikintu kijanye n'ibiturire cyangwa kamwana wa mama. Iyo umuntu wenyene arose ingene yivugira akivugira atawamuciye imbere avuga ati jewe ngiye kugutega iminsi hari imbere, akagira icyo ashikirije, naho nyene biraheza bikagenda neza, kuko hariho uvuga ati jewe ndafise umuntu hariya ngiye gutangaho ikintu, ninatangaho ikintu uru rubanza ruzodindira, ntibazoguhamagara kandi naje ntibazompamagara, cyangwa baguhamagaye jewe sibe, ugasanga ni ibintu bidasanzwe. Kumbure umuntu yakuguze atari kukugura, ariko yaba nawe wari ufise amahirwe yo kugira ngo ushobore kushikiriza ijambo ryawe, ushobore kubigenza neza, byoheza bikaba neza. Mu nyuma y'insiguro z'umushikiranganje, abakenguza amateka bace baronswa akanya ko gushikiriza ibibazo n'imyitwarariko ku bijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Igihe mwariko muratubwira imvo n'imvano, mwatubwiye ko iyi ntaye kumugina yarigeze kubaho, hama akanovera kayo kagenda karatituka. Mbega nibihe bintu muzokora kugira ngo runo rwego rugiye kujaho akanovera ntigasubire gutituka nkuko mwabibonye vyabaye? Mwavuze kandi igihe mwariko murasigura yuko kandi no mu nyishu mwatanze babajije nuko ubu sentare z'intango zazosubira kwakira imanza zidaciye muri runo rwego. Mbega ubu imanza zoba ziri muri sentare y'intango, ubwo rwego nirwamara kujaho muzoca muzisubizayo kugira ngo abo muri no rwego banze bazige, hanyuma izo bashoboye guca zigahera baziklotire, hanyuma zinaniranye zibone kuduka. Izo ubu zari mu sentare y'intango zizoca zisubira muri no rwego kugira ngo nirwamara kujaho, mbega dushobora zisubirayo kugira ngo nanone bashobore kuziga. Kandi kabazo nibajije nakajanye no gukarishya ubwenge iyo migwi, kubaha ama formation amwe, mbega icegeranyo bagifata gute? Muze mwiyumvire n'ico, kuko naco urashobora gusanga vyofasha kugira ngo nanone n'ivyo bazokora bizobe vy'ukuri bifise akanovera kandi bishobora no gufasha amasentare y'intango. Ingingo y'umunani ya ino bwirizwa rivuga yuko hategeza gusasa n'imiburiburi 5 kuri 15. Nagumye nibaza ati mbega ubwo ico giharuro si gike? Kuri 15 hashashe 5 gusa. Ntimwumva yuko jewe nka perezida ubwo rwego nshobora kwitorera ngapanga karere abandi 8 mbona bagorana canke 10 bagorana, nkaguma ndabigizayo. Kurumva mwavuze ko n'imiburiburi 5, nta kuntu kimuri ico gitigiri cyo kongerezwa kugira ngo abantu bumve yuko vy'ukuri hajya ari abantu nka 10 bose bari ngaho bakoranye, sico kimwe no gutunganiza n'abantu 5. Nyakubahwa mushikiranganje ko
hariho abantu bamenyere kuburana ku mitumba, hariho abantu bagize kuburana ubuhizi nubwo batewe baca urubanza n'umenga bokunguruza. Muvyifata gute ubwiye muzovyifatamo gute kugira ngo by'ukuri ku mutumba habone yuko ibyo baciye imanza zacitswe zoja mu ngiro, kuko ari usaba abantu usanga muri kamere kabo bavuga ngo ndaburana gushika muri gasamburamanza kandi abona yuko atarubanza rurimwo. None muzovyifatamo gute kugira ngo by'ukuri imanza zacitse ku mutumba muri ca cimbe ca Nyeniteka avuga ati akanovera ko ku mutumba kwizogenda gute kugira ngo kashobore kuhaba kugira ngo by'ukuri izo manza zacitse ku mutumba zishobore kuja mu ngiro? Murakoze. Nagire mbaze mpere ko ibyo nyakubahwa mushikiranganje yavuze ko urugwego rwarigeze kuhaba hanyuma rero rurataka novera gushikaho mbere ruhava. Kubera ibyo je nagire mbaze mbega nta kuntu mwoshiraho urwego rwo kwasura le contrôle et l'évaluation kugira ngo ako kanovera ntigasubire gutakara, kuko urumva byaramaze kuba ni ukuvuga n'ubu mudafashe balize karashobora gusubira gutakara. None ntaho shiraho nyamba twoshaho urwego nyamba twoshaho abantu bagira kwasura le suivi et contrôle kugira ngo akanovera kaguma gutakara gasubire kabyuke. Ica kabiri ni gushimangira ico Nyeniteka yavuze. Je no propose yuko ubwo rwego imbere gutangura yuko borugirira formation kugira ngo baze gukora ibintu bazi babona neza, kuko urabona bazobatora ku musozi hariho n'abatamenyere cyane bya justice, kugira ngo twese bere yuko ruzogira akamaro ko turumva twese ko rukenewe ku misozi rurakenewe by'ukuri. Ubwo rwego ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu hagati, mugabo babagirire a minimum de formation naho yo mara umwanya muto mugabo ibe habe nka garde fou bamenye ingene bakora n'ingene bateza kwitunganya. Ko tubona mu makomine hari haba OPG kandi aba OPG keshi ugasanga barivanga mu manza z'amatati zo ku mutumba, kandi dusanzwe tuzi ko aba OPG bajejwe imanza z'ivyaha gusa, mbere aho usanga n'umukuru w'umutumba yatunganirije abene gihugu mugabo OPG amaze kubimenya akacaza gusubira mu urwo rubanza. Mbere keshi ugasanga aba OPG barafise abo twokwita abakomisiyoneri ku mitumba babarabira imanza ziherera ku mutumba kugira bace bazitwarayo mu ntumbero yo kugira babake amafaranga. None nyakubahwa mushikiranganje ko tuzi neza yuko n'aba ba OPG batwarirwa muri Ministère de la Justice, mwategekanije iki kugira aba OPG ntibasubire kuza barivanga muri izi manza z'amatati zo ku mutumba? Murakoze. Inyuma y'ivyo bibazo n'imyitwarariko y'abakenguza amateka, umushikiranganje Niyibizi yaratanze umuco kuvyo yarahejeje kubazwa. Dukoranye namwe musanzwe muserukira abene gihugu, dukoranye n'abanyakubahwa bashinga amateka, dukoranye na Ministère ya Interieur, twese tukaja hamwe na cane ko ari icifuzo gikomeye cyane la plus haute autorité yashize imbere by'ukuri tuzogira suivi dasanzwe pour la pérennisation ya runo rwego, kuko n'urwego ruzoba rukomeye cyane. Akanovera rero kazoba karimwo kandi tuzonagerageza dusensibiliser abene gihugu bimwe bikwiye, mbere tukanasaba igihe tuzoba turiko turaja gushikiriza rino tegeko tunigisha ngene rigiye kuja mu ngiro n'ingene rizokorwa, ko muzohora muduha abamambre muri urugwego kugira ngo baze baraduherekeza kugira ngo ako kanovera katakaye kumbure uko ryari ryaragiyeho tugashimangire twese turi kumwe, kandi nibaza yuko bizoheza bikagenda neza. Mwabajije muti mbega ko hariho imanza zari zisanzwe ziri mu masentare zamaze kugururwa kandi ziriko ziraburanishwa, none by'ukuri bizogenda gute? Izo manza zizobandanya ziburanishirizwa muri ayo masentare muti canke zizohavura zigende ziburanishirizwe ku mutumba? Iri tegeko nibaza yuko rizotangura kuja mu ngiro rimaze kuhaja.
izo manza rero zamaze kugurwa muri sentare zisanzwe zifise amanomero tuzoca tugarukiriza ngaha iri tegeko ritanguye kuja mu ngiro izo manza zibe vide zihere nitwozisubizayo kuko itegeko ntitwoba turyubahirije uko ryategerezwa kubahirizwa itegeko rizotangura gukora ku manza zizoba zitanguranye naryo mugabo urumva yuko bizoca bifasha mbere n'amasentare y'intango kubanza akaruhuka gaheza ivyo bikorwa yarafise anatanda yuko izo zivuye ku mutumba zizoheza zikaronka iyo prolongement yo mu masentare y'intango vy'ukuri nkuko dushaka ko izi manza zizoba ziriko ziciribwa ku mutumba zizocibwa zifise akanovera vy'ukuri zirimwo ubwenge zirimwo n'ingene imanza zari zisanzwe zicibwa murazi urubanza kugira rucibwe harimwo ama etape zigenda zirakurikiza tuzokwiyunganya mbese tuzonigisha turabe n'ingene hoba reformulere kumbure tukabigisha ingene urubanza rusohoka rumeze ngene rucika ubwenge vy'ukuri bazobukarihirizwa kandi no mu gisata c'ubutungane byari bisanzwe bikora ariko aha tuzohashimangira ko cyane ko murabona ni ntumbero nshasha y'igihugu ni ntumbero nshasha ya leta natwe twumva tudashaka kugira isheke mu kintu gishasha kije kandi kikaza kuri leta nshasha leta nkozi leta mvyeyi nibaze yuko ari ikintu tuzoshimangira ko cyane kugira vy'ukuri turabe ko twogira reisite muri kino gisata kuko bizodufasha cyane Umushikiranganje nibiza arangije gutanga inyisho z'ibibazo abakenguza amateka bace bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa